Ye bagenzi sangwa mahoro magara meza n'amafaranga yemwe ndano ku musozi nariko ndanapima ya moto ya electromeca moto electric ndaho ugishobora kudoga ahantu ku misozi hakomeye donc iradoga abashaka kuzoyigura muzoyigure ndi hejuru y'umuji wa Bujumbura murabona nahantu ndi ku misozi cyane nabona hejuru y'igisagara cya Bujumbura anakirepfo cyane naduzana mu misozi ndi ino muri rirare naho naduganye mu nzira nibyo nariko ndababwira nti ndako ndapima ni moto nkunze kugenderako ubushobozi bwayo kandi irakomeye bagenzi ariko reka uno munsi fise bagenzi kintu ngomba kubasangiza gikomeye mpere kuco umubahwa wa Burkina Faso aherutse kukuba ariko arigisha abantu kandi je numvise bikomeye noneho ndaheza ndabitegura mu cigwa kugira ngo ndakibasangize. Ibrahim Traoré araherutse kwigisha abantu muraza kuraba ikigano kuri Agaciro Media nagishizeko ariko kandi nzona bakora n'igice kigira kabiri. Ariko kano kanya ngira mfate agace gatoya ku byo yasiguye ariko aravuga ati mbega kubera iki abantu bahoze bandika ibitabo cyane hama noneho abanyaburaya baca bavuga bati ugiye ukeneye kunyegeza umunyafrika ikintu candika mu gitabo kubera iki ubumenyi burundanije mu bitabo ama uyu munsi noneho abantu bararose ukuntu biyorohereza ati nta mpamvu zo kuja mu bitabo uno munsi bagenzi sinzi ko muzokora amatohoza yimbitse abantu benshi bari mu by'ubutunzi muzosanga hari ibitabo runaka byatumye baje ku murongo iyi ni ntaye kumbure nayo akanya kabinyemere no bakoreye ku kiganiro nkabereka neza nimba ari Bill Gates nimba ari umuntu mugwiza tunga runaka nimba ari inde uzosanga hari igitabo runaka kimwe cyamushize ku murongo gituma akora ibidasanzwe ya ariko bagenzi rero hari igitabo cha Napoleon Hill yahoze ari umunyamakuru nkanje w'umunyamerika uretse ko yabaye mu myaka yo mu binjana bishize donc mu kinyana giheze donc muri mizamiri wisa n'umunyamakuru bagenzi yakoze ibikomeye aho yagenda interviewinga abantu babagwiza tunga donc baje bagize réussite cyangwa bakoze ibintu bitangaje gusumba abandi noneho icyo aragamije kumenya cyari ikintu kimwe gusa aba bantu batera imbere gusumba abandi eske n'ubwenge badusumbya no kwiyumvira badusumbya nama opportunité baronka twe tutaronka kuvyukuri niki ivyo abantu bazi ivyo bitabo bashoye kumenya igitabo citwa Réfléchissez et devenez riche cange ego ico gitabo yacanditse mu myaka 2025 kuko abo bagwiza tunga niho yaje kugendana nabo hari naho yahora nabasaba ati munyemere umunsi nirirwa namwe nkakara umugwiza tunga runaka nyemero no munsi nirwane nawe mbone uburyo utera intambwe mbone uburyo ukoresha umwanya wawe kuko umwanya mwabagenza mu mwanya nawo ni kimwe mu itungo umuntu afise gutyo rero aravavye iki gitabo yanditse mu myaka 2025 jewe yari ico menose kwandika ndacanditse mu misi igihumbi bagenza nije simike ico gitabo uno munsi kiri ku isoko abagikeneye muze kunyandikira ndaza kubasirana nimero ngaha muri commentaire ni gitabo kivuga ku bijanye na développement personnel ahanini je nanone bumenyi bw'abagwiza tunga b'abarundi sinorondero bw'abanyamerika canke bw'abanyaburaya ahubwo dukeneye kumva abo ngaha les stratégies bakoresheje zatumye batera imbere kandi bakanatwereka no gutera imbere ku ngaha ko bishoboka ariko ngiye kubazungurukisha mu gitabo noneho umwanditsi yanditse acatinya no gisohora yatinye kugishira abona cyasohotse bagenzi yashoye kwitaba Imana cyasohowe nuvuga ko cashizwe abona n'umuryango wiwe ni gitabo citwa Le Primare que le diable Le Primare que le diable ni gitabo umva abantu mumva igifaransa diable murumva ko ari shetani ni gitabo kirimwo imikenyuro Rosata akoresha kugira ngo adetruise abantu ico gitabo yaratinye kugishira abona ati abantu noneho bazohava banyica cange abantu donc bazonyitira uwa shetani bazonyita ko sinzi ibintu byinshi ariko bagenzi yengeye kubasangiza ibintu bishika indwi nashoye gukura muri ico gitabo nyuma yo kugisoma cyose ni gitabo no babwira ko mfashe iyi video inyuma y'amezi 3 na iyi ni video ntoya
ariko mumenye ko iyi video ndayifashe inyuma y'amezi 3 ndiko ndasoma ico gitabo agenzi uko no kubitangira kugira ngo mbasangize ubumenyi kuko nanje ubwanje bwamfashije ego icambere muri kino gitabo yaravuze yuko umwasi w'umuntu ari donc ari son esprit ton ennemi et ton esprit bivuze ko umwasi wa mbere akomeye kuri wewe ntabwo ari umubanyi wawe ntabwo ari uwo mwubakanye ntabwo ari umugenzi wawe ntabwo ari ikindi kintu ni kwa kuntu wewe umeze donc ni esprit yawe nimbiri negative nimbiri positive iri positive ni nyungu kuri we ariko iri negative wonyene ni umwasi wawe akomeye uko niko yavyanditse cya kabiri yaravuze ngo la peur est l'arme principale di diable nukuvuga ko ati ubwoba nico igwanisho cyambere lo satan canke lo shetani akoresha asambura umuntu adetruise umuntu acandikamwo ibintu bishika bingahe bijanye n'ubwoko bw'ubwoba mu bisanzwe hajya harabaho ubwoko bw'ubwoba icambere avuze ati hariho ubwoba bw'ubukene ico shetani agikorera ko mw'abantu ubwoba bw'ubukene shetani akayikorera ko ukaba uhangayitse ukaba wumva ko ntacu zimarira icaka biri ni critique abantu benshi muretinya gukora ibintu kubera mutinye critique no kora ibi ati ndabona abagenzi banje nibavyumva ati mbere narabanuje nibavyumva barantwenga nibindi so la critique ica gatatu sorry muri ubu bwoko bw'ubwoba no babwira iki cyambere ni iki cya la pauvreté cya kabiri le critique ica gatatu ni maradi cange kugwara wamani sawa bandanye ica gatatu kuri ubu bwoko bw'ubwoba ni ikintu kijanye nuko lo satan ashobora guteza ingwara kugira noneho ubeho wihevye ubura amahoro ntube stable kugira ngo ubananye horanira ivyo bari kurahanana ica kane muri ubwoko ni gutinya gutakaza donc ni perte d'être dans notre cher gutinya gutakaza ibintu by'agaciro kuri wewe donc hari abantu bagaciro hari ibintu by'agaciro kuri wewe ivyo lo satan abikoresha nk'intwari ikomeye nimba koko uri umunyabwoba muri bene iyo nzira ikindi ni gutinya gusaza bagenzi nta muntu umwe adatinya gusaza ariko uratinya gusaza kuko ataco wamaze nimba ari cyo wamaze nimba warabayeho ari cyo umaze ugomba kudatinya na gatoya icanyuma muri ubu bwoko bw'ubwoba nikijanye urupfu donc la mort ugupfa abantu benshi muramona namye nibaza nti eske ko twigije mu yobokamana yuko umuntu avuye ngaha ku isi kamema abavuye ahantu bamwanka abavuye aho asonza abavuye aho agwara abavuye aho acumukura muri bina biriya none ko giyahana ivyo bitaba kuko idusigaye turarira kubwanje nabonye yuko ivyo twigije mu yobokamana bisa nkaho twaravyumvise ariko ntitwavyemeye iyo tuvyemera buryo umuntu agiye ubundi ntitwari kumukurikiza amarira kuko avuye muri yasi y'umuruho y'umubabaro agiye hatagira kubabara agiye hatagira kugwara agiye hatagira gasho agiye hatagira byinshi ica gatatu rero yavuze ngo l'éducation traditionnelle est une prison mentale donc ibi ni ibintu bigiye bitandukanye yagiye akorera ko Napoleon Hill muri kino gitabo cyitwa Le Prix Marqué le Diable. Éducation traditionnelle est une prison mentale. Ni kuvuga ko ubumenyi donc mvuye ngo bwakera sinovuga ngo nikama n'ubumenyi bwakera ubumenyi warose mu gihe giheze ukemera kuguma nubwo no kuvuga ko uko ubwavye no kuba mwibohero hari umwisha umwe twaze tuyaga ndamubaza ikibazo kandi vraiment sorry imana imbabarire nshobora kubona namurenganije sinzi ariko nawe anabimenye byari kuba byiza namone ni niga mu 10 ico gihe ndamubaza nti monsieur mon professeur mbega agiye kubera ikintu bita 60 ndabona namubaza ku bintu bijanye n'umwanya kubera 60 tubona ari base d'etat no kuvuga baharuye umwanya bagahava bakabigena n'amasaha ati isaha izogira
izogira iminota 60, umunota ugira amasegonda 60, umunsi ugira amasaha 24, gutyo ninde yabigenye isonzi iki Ndazanze yambwiye ati rega mwana ati mwe muracari bato mwe murashaka kushakashaka mukabimenya ati twebwe ivyo twize kera ivyo ntabirimo nukuvuga rero ntanza ko ndiko mvuga kuri iki Napoleon Hill yareka avuga yuko ubumenyi bwa kera donc butagiramwo ubwubu ni nka prison mentale nukuvuga ko ubukeneye ubundi bumenyi bwa kino gihe ama aravuga kuri kino kintu hariho inyandiko yace yandika ngo le système éducatif a été créé par les fabriquer des employés dociles et pas de leaders ni de penseurs indépendants. Bagitabo ico kintu ati buje amashure yashiriweho kurema abakozi ntabwo yashiriweho kurema abalideri nta nubwo yashiriweho kurema abantu biyumvira mu buryo doke abantu biyumvira bagakira ibintu bari independent bigenga. Bagitaho no kuvuga ko muzorabe kesha n'abantu bagenda batora ama innovation n'abantu bagira déviation sociale amategeko hari keshi barayakwepa n'abantu bato ibintu rurangiranwa ku isi n'abantu bashoye kugira ico bita déviation sociale. Ariko murantunga sisi ndiko ndagumura abantu ariko ndiko ndakubwira yuko ukwiye kwiyumvira ibintu mu buryo bwawe kama uzopfe kuraba yuko ata muntu urenganije ata muntu honyanze niko bimeze. Ica kane yavuze ngo importance d'avoir le but précis. Ikindi nukuvuga ko lo satan cange shetani umuntu amworohera wa mbere umuntu atagira intumbero. Donc il faut avoir un but cange un vision précis. Umuntu atagira vision ararohera lo satan vraiment amukoresha ko ashaka muri make ni nabandi mbe hajya koko ni lo satan gusa sinzi amadini abakoresha ko ashaka imigambwe ikibakoresha ko bashaka kuko abantu uzasanga batari focus n'ikintu na kimwe iyo umuyaga usunikiye niyo baja abantu barorohera satan. Hari n'inyandiko bagenzi muri kino gitabo nasanzemo ikaze cyane ariko aravuga ngo urega ureka ndababwira umuntu wa mbere lo satan cyangwa lo diable atinya ntabwo ari umuntu asenga cyane kandi ntabwo ari umuntu adasenga cyane. Lo satan umuntu wa mbere atinya ni un homme penseur ni umuntu yiyumvira buri kintu cyose agiye gukora kiyumvira parce que lo satan ntabwo control ivyiyumviro byacu mugabo aje gutora intege nk'izawe akazikoresha. Umuntu yiyumvira niyo muntu wa mbere atinyitse kuri satan cyangwa kuri lo diable. Umuntu ni ntagukwako we rero udukurikirana urinde. Ica gatanu ndiko ndabasangiza ibi vyigwa bishika indwi nakuye muri kino gitabo bita le prix Malek le diable. Kikia gatanu ikintu we yise ati la clé du succès réside dans l'habitude de penser de manière positive. Bagenzi igihe cyose upansa canke wiyumvira mu buryo buri negative ebana birorohera satan kugukoresha birorohera umuntu wari wese yoba akeneye gushika kuzindi nyungu ziwe mu buryo buri bumworoheye muri make utsinda ro satan canke ro shetani no kwimvira mu buryo buri positive. Abantu bavuga ati mwahantu ni habiviremo muri ivyo donc ntuze kuba muri uwo mugwi w'abantu bose babonye ibintu kumwe. Abanyarwanda nabo baca bavuga ngo kugendera mu kigari we ntuze kubibona nkabo no kireyamo nawe ikindi kintu cyo kuberamo akaryo keza kandi kirahari nutabona nk'abandi uzasanga urose nindi nyungu abandi batabona. Sino nukuvuga ko nk'akaro dufate hariyo ivyo muhira w'abahindi Mahatma Gandhi izovuga ati buryo umuntu avuga ko ikintu kidashoboka nundi avuga ko gishoboka bose baba bavuze kuri kubera iki ujye avuga ko kidashoboka nukuvuga ntaco bayiteze gukora kugira gishoboke nyene n'ujye avuze ngo kirashoboka nukuvuga abayiteze ico biza gusaba cyose kugira bishoboke araza kugikora. Donc il faut passer positivement sinzi abahereze kuvuga ngo
ngo arakwiye kuronka umudari no positivité mu Burundi kubera iki kubera ko ndabigisha donc kurema ivyiyumviro biri positive. Okay, ikindi ca nyuma ni nako ca gatandatu ni l'autodiscipline et la seule vraie liberté. Ukuvuga ko kuba wovuga ngo uri être libéré ntabwo ari kwa kundi ngo ukora ico ushaka uja aho ushaka ubeho uko ushaka, no ico sico gituma witwa ko uri libre. Kuba libre no kubaho wiyumvira uko ushaka ukagena ibintu uko ubishaka, nako kuvuga gukora ivyo ushaka aho uje no gukora bibi ubishaka navyo vyokunda. No kwimvira mu buryo buri positive, hamico wimvira ukumva ko uje ugikora kandi nubundi kagakora kanyene. Donc kubwiwe kugira autodiscipline nk'akararo niki bagenzi, burya abantu bose mubona bafite ivyo bageze ko bikomeye, si ubwenge bw'igitangaza badusumbya, no, ariko baradusumbya discipline. Si ubuhinga badusumbya, no, ni discipline. Ico donc ukeneye kugira ko cose menye kugusaba discipline, uguhozako ukwamizako. Ibi ni vyigwa biri muri kino gitabo. Cyanyuma ni le plaisir instantané peut détruire votre potentiel. Bagenzi, ikintu kijanye na plaisir nico kindi kintu Losata akoresha ariko aradetruiza abantu. Kubera iki? Umunezero bagenzi, muzi w'ingo zimaze gusambuka kubera ugucana inyuma. Muzi ma business mesha amaze gusambuka kubera sex. Donc guhora abantu barajwe ishinga no guhuza sex. Ibyo byose ni bimwe mu byo Sata akoresha. Ahubwo muri kino gitabo uyu mwanditsi Napoleon Hill wa acagira ko atanga impanuro ati nimba hariho ubwoko bw'umunezero runaka wewe uzi ukunezera, uronderemwo inyungu, ukiremwe ikintu kikwinjiriza. Nk'umwakaro dufate ndakunda football intwara umwanya mwinshi pe mugana nakimenyingiriza, no, nkwiye guhindura ivyiyumviro, nkwiye guhindura mentalite ku buryo igutezwa kunyinjiriza. Ndakunda ibinyobwa, nkwiye guca nimvira kubidandaza. Oui, mu buryo runaka. Donc uyu mubiri wanje nawo nkwiye kufata nk'ubutunzi, so gusambura abagenzi, so gusambura umubiri wo mbere. Hari n'igihe uza usanga burya iyo tukiri bato ni nk'amadeni tuha, nako ni nk'amadeni wo uduha, kuko nimba waramenyereye kunywa cyane mu busaza hazoba hageze ko wishura amadeni yose ivyo wanyoye byose bikugaruki. Benshi niyaje cubona bacatanga gwara ama diabete, gwara ibiki n'ibiki, bigwara byinshi bitigi batahoranye byose hejuru yuko bakoresha umubiri mu buryo butari karikire. Nuko bagenzi, ndabashimiye gose. Ibi ni vyigwa nari nabiteguye muri kano gatabo kugira ngo ndabisangizanye namwe, kandi nibaza ko nimba wavyumvire neza ukavyumva neza ukwiye cyane kuzirikana yuko Losata umutsinda ukaba positive, donc ugakora ibintu bibereye gukora kandi byoganisha ku iterambere ryawe. Ico usabwa gusa no kuba uri umuntu ari positive, no kuba uri umuntu adapasa mu buryo buri negative, no buryo uri umuntu afise une vision précis n'ibindi. Ndakeka muri kino kiganiro mwavyumvise. Ibindi ndabasabe mugire subscribe, tuzohure mu biganiro byo gutaha. Kubakeneye iki gitabo ni igitabo kivuga développement personnel canke kivuga ku ibanga ryo kuronka amafaranga. Twabwiye ati ni igitabo Napoleon Hill yavyandika imyaka myinshi cyane, je nacanditse iminsi igihumbi. Urumva ko nari nagerageje. Soko abarundi bari muri za Etats-Unis mwagiye mukigura, ndabashimiye gose. N'abari za Canada canke ku mugabane wa Buraya, hariho n'abari za Australia bagiye bakigura, ndabakengurukiye gose. Ibisigaye twizere ko reka tuzohure mu biganiro byo gutaha. Bye bye.